ikaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere nzero umwaka w'ibihumbi 2026. Mu gatondo hitezwe imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba mu Rumonge, i Bururi, i Makamba, mu Rutana hamwe no mu Ruyigi. Mu bindi bice bisigaye hazokwakamwo izuba hacemwo n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Ingozi, mu Kayanza, i Muramvya hamwe n'Imwaro, aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri °C 13. Ku muhingamo hitezwe ikirere ciganjemwo ibicu mu Kirundo, i Muyinga hamwe no mu Cankuzo. Mu bindi bice bisigaye hazogwamwo imvura mu Rumonge, i Bujumbura, i Bubanza hamwe no mu Cibitoke. Nubwo hazogwamwo imvura hazocamwo n'ibihe vy'izuba. Ahazorangwa ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke, aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri °C 30. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zibura iminota 3 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12 n'iminota 14. Ningaha hagarukiye amakuru ategekanye ku kirere kizoba kimeze ku munsi w'ejo, muyategurirwa n'ikigo Ijebu. Berize Ngendakumana ni je nariko ndabashikiriza. Mugira umwaka mushasha mwiza.